ndera ngakora ikintu kubera inyungu ziwe oya aritanga hapo tayari umenimaliza yani. Kwa nini unaona mimi mwenyewe nimesema nisema lazima niende haraka sana mpenzi taarifa. Niko tayari kwa lolote kwa kweli nisifiche. Yani kweli kabisa umepatia. Kwanza kwa hizo habari tu. Twende kwanza tunywe juice ndani tufurahi. Yani sijui ni kwa mimi nasikia kama yana ananicrazisha. Hebu twende. Mwenye basi oya ibyo uri kurambwira cyenda kumva ndagutahura ariko wibuke yuko twaragiragize byose ndatuma abantu bose biranga nawe urimo aduta kuwamanza urambwira utigire ndigirayo aranyamira naho nyine bikuta kuwamanza urambwira utibihebe yego kubira ni jewe ndi umwana w'akaziri simpeba hewe agenda kuzi kwere ndakuzi ari fuku mukuzimukira abana narayizura nisuka mpaka ndayironsa yandiriye ibijumba narayizura biciye mu kirere naho wumviritsa cewe bica mu kirere cyangwa bica mu mazi inkuba iriho mu kirere iriho mu mazi naho hariyo imvubu cyangwa n'ingona wumviriza rero wasaze wasugusara cyenda afise icyo ndondera kandi ntegeza kugishikako bavyumva neza cengira mpindure umukenyuro urya mugore nta misumba ubwenge kajya gahungu ni kansumba ubwenge ngira mpindure umviriza umuntu yabaye mu ishamba abuze icajya arajya umuzi w'igitoki akajya umuzi w'igiti ibizimba by'igitoki cyangwa umuzi w'igiti cyangwa ibyatsi byo mu ishyamba ujya mugore rero Sara akaba ari umuzi w'igiti ndamuhekenya umumire azirane akaba ari icyatsi cyo mu ishyamba kirura umururazi ndamvuguta ndamunye nk'umuti none ubufise umugambi Jamsi uyu mugambi ufise n'uwuhe ndakubwira yego Jamsi yes boss igira hano Bamela aha mwegere urabona aba bahungu urabona ku maso baritonda ariko bahawe igikorwa baragikora
oya ndavye simona ko bitonda baragamburuka amenye nge bari bahekenya amenye baragamburuka n'abakozi none James Bamera Sasa huyu muramuzi ni rafiki yangu wa depuis soma mbikewa ebana ntakintu atazi ngaha kabisa. so ndimugira isoni ndimugira ubwoba kijya kibazo cha Zahara nazira muraza aho kigetse murazi ingene vyifashe sawa uyu niwe yavuze ati hakiri kare turarindira yavuze ati hakiri kare mujane n'umwanya turanka ngo turarindiriye none amazi yaturenganye inkombe jewe rero Yararengerana cyane rwose. yararengerana cyane kuri wewe Yes, we can do something. ariko kuri uyu yavuga ati hakiri kare tangura urugamba je ndabona ko bishushe ubu rero niyo nkibibona nanje ko bishushe ugira ubishushe umviriza wowe hano kumviriza gusa kuko ibyawe uvuga ngo bihebereyo ngo urugamba rwarakunaniye ngira ndakwereke ko je ntananirwa rero umviriza guhera kuri uno munota iyi saha muronse mission nshasha mukuvuga bya bindi mwahora munguma inyuma mugira gute birahindutse mukeneye ababafasha mu barundi Zahara Azirana mugabura akazi Azirana muronka amakuru ye ku munsi Zahara muronka amakuru yiwe ku munsi sawa baduga bamanuka mubibona mubakurikirana amahera y'igitoro ni jewe Agwa. amahera ya mission ni jewe James ndakuzi kudaftina ntukora ikintu nakubwiye ijambo rya nyuma ni jewe Bamela Yes, sir. ukontrole kila kitu kuko yuraho arahubuka yogenda akabafyeka bose atavyo namutumye nyine mbatumye kugira ane Tenda step by step. Tutafanya kila kinachohitajika. kute Nkuko wabitumeshije nkuko wabitubwiye. Tuzogenda nkuko kandi tuzokora ibitekerezo gukora. mukurikirane vyose ivyo bakora ko murango no mwijoro bagiye kuryama mu ruhuke bavyutse mu vyuki Okay. Arabizo ko tutakugambarira twama tugambura kiri bitumye. James nafuze icyo bivuga ko ndakuzi wiyumvira cyane ukanyaruka gukora aya gusa ikintu kimwe navuga ko gusa bizanye by'amanyanga gose ubona yuko dushira hasi gusa ariko uko wabidutegese tuzabikora ko nyine washatse umviriza amanyanga rimwe nibo bayatanguye ko twabasabye urukundo bararutwima igihe batwimye urukundo bashaka urwango reka tubaho urwango aho turiko turarondera inyunda muvano no kuvuga turondera amakosa kuri bo kumurango nijoro raporo mubakurikirana ivyo bakoze vyose kubironka cyane tumenye igituma Zahara yanka gukundana na Jye Akaranga ivyanse mu mashi bije mu migere. none Nico tugiye. vyanse mu mashi dushyira mu migere vyase ku neza dushyira mu nabi Ugutekeye umutwe umutekera y'amaguru. none So, wavyumvise uze just go ahead you. ashaka kudutekera umutwe twebwe dufata umutwe n'amaguru tukabitekerera hamwe mwakwa muwe hajya bazi ngo baradusumvye ubwenge nta bwenge batuzi subira ku kazi isubire ku kazi ariko muta asubiza ubwenge inyuma kwanza ugira icyo wiyumviriye kigiki sindakubujije umugambi yawe jewe mu migambi yanjye sinsubiza ubwenge imbere ndabujyana sinsubiza ubwenge inyuma ndabujyana imbere uyumvire neza inkurikizi yabyo izoba iyihe inkurikizi yabyo yego bategeza kunyemera bakabona ko nagenda umuntu uzekebesi nare ngubo kwica umuntu wazigenda cyo kwica umuntu cyane nindi yakubwiye kwica umuntu neza kumwica nari kuguhamagara rero cyane guhanuye ubigire mu byumvire twabigize tuvyiyumvira sawa James muherekeze sawa Rukundo Pascaline
Bizimana Aline nkunzwe na benshi Ajara Rubansize Maisai Ya, nafikiri dakika 50 wanane. badilisha hapa. Maisara? Sawa. Yes. Mimi Rambo na Nadia. Wanyama na Bella. Uondo wa 50. Yeah, sawa tamani. Nataka kuuliza kwanza. Okay. Najua wewe na boss lady mko close sana. Yeah, so najua wewe na Madam Zahara mko close sana. Wewe ni mshauri wake. Ndio, sasa kuna nini? Kuna kitu nataka nijue. So I think labda watu wote wewe utakuwa wa kwanza kujua hicho kitu. Boss lady kuna mtu maisha yake like kuna mwanaume ambaye anamkeep busy au wanaongea au like anampa time yake, anampa muda wake. Noria, acha nikupe ushauri wako. Mambo ya kufuatilia habari zisizotuhusu tuachane nazo. Tufanye kazi ili tulete mwa nyumba. Acha nikukumbushe kitu kimoja. Kumbuka katika hii nyumba mimi na wewe tumeletwa kwa ajili ya kazi moja tu. Kazi ndio imetuleta mwa hii nyumba. Mambo yangine ya kufuatilia mambo ya mahusiano ya boss lady, naomba usirudie kunizungumzia kitu hata kimoja kuhusiana na mahusiano ya boss lady, sawa? Ni kawaida sweti like ni mtu wetu, ni boss wetu like just nitaka kujua general kama kisi mtu wote nje anataka kujua, so tunaelewa wewe mimi na mimi ni boss. Sasa kwa nini mambo ya boss tuyafuatilie? Hayo ni mambo ya maisha yake, mahusiano yake, lakini sisi tuko hapa kwa ajili ya kazi. Na kama unapenda kazi yako na kuhusia kama ndugu wangu na kushauri kitu kimoja. Wewe tizama na kazi zako, mambo sijui ya kupita huku boss lady nini. Najua unafuatilia hiyo vitu kwa sababu ya baba yako, sawa? Lakini mimi kama vile nimekushauri. Ngoja uliza tu. Najua unauliza vitu kwa sababu ya baba yako, sawa? Ndio, unauliza tu lakini mimi najua. Mimi kwa mtu mzima najua vitu vyenye vinaendelea huko ndani vyote. Hata kama nimetulia nimekaa kimya lakini kila kitu nakijua, najua mwanzo mpaka mwisho. Basi na mimi. Mpaka sasa ngoja endelea unatafuta kila kitu. Just niambie, just ni kawaida unajua kila kitu. Acha nikwambie sasa. Unaniambia nini? Fanya kazi. Kile jina. Hawa watu jinsi nimeandika ni sawa. Tunaenda watoto wenyewe wako na mzazi mmoja. Sawa, kwa sababu napendelea au wenyewe wako na wazazi wote, wenyewe hawana wazazi wote, tuwateki vyao na wenyewe wako na mzazi mmoja hivyo. Sawa. Haya, tufuatishe sasa wenyewe wako na mzazi mmoja. Ni nani sawa? Fanya kazi ndogo wangu, fanya kazi, sawa? Usiendelee kufuatilia mambo yenye hayatuhusu. Haya, tuendelee na kazi. Okay, wakufuata ngenda banyikwa Bethlehem. Wakufuata ngenda banyikwa Bethlehem. Ni mwanamke? Genda banyikwa. Genda banyikwa Bethlehem. Banyikwa. Bethlehem, like Bethlehem city, mji.
Nakwambia kama jina ya mtu. Just decide to spell letter by letter. Sasa kwa hiyo kitabu mbona tunafika kule tutaanza kuita? Jifunze kusema sasa. Haya, genda banyiko. Genda banyiko. Genda. Oh yeah. Okay. J Eve Bethlehem. Asikiseme kiandika. Genda banyika. Mimi sijasema genda banyika. Baranyika wanaenda wapi? Genda banyikwa.